Ndongeye ndabahaye kaze kandi ku biganiro vya shene yacu, shene yanyu, shene ya Magagi Burundi. Rero aha nk'uko mubibona ni igihe c'isarura, novuga ko ryegereje ry'ibiterwa vy'ibigori. Murabona aha umurima usa n'uwuri kw'ibarabara, bigaragara biboneka neza ko ari umurima uteye igomwe. Eka suwo gusa ni myinshi, tubibutsa yuko ari muri komine Giteranyi ya kera, intara ya Muyinga ya kera, ariyo ubu intara ya Buhumuza, ndetse n'ikomine ya Butihinda. Rero akaba ari ku mutumba wa Mihigo, aho biboneka neza ko ahatari hake umwimbu w'ibigori umeze neza, uzoba ushimishije. Rero narirya n'umukuru w'igihugu yama yavuze ati umunyagihugu wese aronke canke umunwa wose uronke ico ufungura, ndetse n'umufuko uronke ico ubika. Rero ivyo vyose kubigerako bisaba gukora, bisaba kwitanga. Rero n'akarorero keza, murabona yuko iyi mirima y'ibigori nayo ataco ibaye, bigaragaza neza ko rya jambo, rya hangiro ry'umukuru w'igihugu ndetse n'igihugu muri rusangi riba rifise, iyo rija riba rifise ico ryisunga, nabo bakarikurikiza. Kuko umukuru w'igihugu iyo avuze yumvwa na benshi kandi bifasha benshi, kuko niwe aba akenshi atanga ibintu bituma abandi babona ko ari ivy'agaciro. Rero biranezereje, birahimbaye kubona abantu bashobora kuba bafise imirima irimwo ibigori biteye igomwe, ibigori bishobora kuzovamwo ivyo bafungura n'ivyo bashora, ivyo bafungura kugira ngo bagire amagara meza yo kubandanya bakora ibindi bikorwa, vyaba ivyabo canke ivy'igihugu, kugira ngo gitere imbere. Hakabaho no kubishora, kubishira ku masoko. Narirya musanzwe muzi yuko leta ibifise mu minwe, aho ifise ikigo Anagesa cegeranya umwimbu w'ibigori kikawugura, hanyuma kikazowusubiza abenegihugu kugira ngo ntibabishore bimareyo, ngo babishore no hanze bazobure ivyo basuma. Ndetse n'imbuto, murazi yuko leta ibikora neza, ikazana imbuto kugira ngo bashobore gutera imbuto nziza zirobanuye, imbuto zitanga umwimbu umeze neza. Rero ntitworeka kubishima, twongera dushimira abanyagihugu bo nabo ubwabo bashiramwo akabo, bakavuga bati erega iterambere riva muri twebwe, rikava mu bikorwa vyacu twakoze n'amaboko yacu. Rero murumva yuko umugambi wa leta, umugambi w'umukuru w'igihugu warumviswe ndetse uranakurikizwa. Nubwo tuba tubona myinshi ari myiza, yego ntitwovuga yuko hose hari imirima myiza cane, ariko n'akarorero keza, biboneka neza ko ari vyiza. Turonkeyeho n'akaryo ko kubabwira bati ukenera kwamamaza yokwakura ku nimero guteranya 257 69 ubusa 67 305, apel isanzwe canke WhatsApp, kugira ngo ufise ivyo umenyekanisha tubikumenyekanishirize ku rubuga rwacu arirwo rwanyu. Rero twongera kandi tuvuga tuti ku bataragira subscribe ko boyikora, kugira ngo baze barabona ibigezweho buri mwanya ko tubishirako. Ikindi rero twovuga nuko ivyo vyose iyo bimaze gukorwa, biratuma habaho iterambere mu ngo n'imiryango, ndetse mu makomine, igihugu muri rusange, ndetse n'isi yose, kuko twebwe igihugu cacu natwe kiri mu bagize isi. Rero murumva yuko ari vyiza, ari ivy'agaciro ntangere kubona hagera igihe nk'iki abantu bafise imirima yishemeye, imirima iteye igomwe nk'uku y'ibigori, izotuma habaho gufungura neza mu miryango, ndetse no kuronka amafaranga umuntu yifashisha mu bikorwa bitandukanye. Rero
twereka kubashimira, twereka kubakeza, dushimira na mwebwe kandi mudahengeshanya kuraba ibiganiro vyacu dukurikirana ku mwanya. Rero natwe turavuga tuti kubarya n'ivy'agaciro ntangere, n'ivyingirakamaro kuko ivyo dukora tubikorera mwebwe, kandi ivyo dukora mutweretse ko muvyishimiye natwe biraduhimbara, bigatuma tugira ishaka ryo gukora ibindi bitandukanye, ibindi biganiro uko tugenda tubironka ku mwanya. Rero reka tubashimire, ibiganiro vyacu nakagaruka. Ciao ciao.